Muri rya minsi Yezu yabari abigishwa biwe ati ntimugire ngo naje kuvyagiza amahoro hano kwisi, sinaje kuvyagiza amahoro, nazanywe riho ntindwano. Ego cyane naje ngo umwana vavanure na se, umwigeme na nyina, umwana vavanure na nina bukwe, umuntu wese aribwe nabo babana. Ukunda se canke nyina kunduta nakwiye kuba wanje, n'ukunda umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe kunduta ntakwiye kuba wanje. Utakiriye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntakwiye kuba wanje. Uwizigitiriye ku buzima bwiwe buzomuvako, ubuhevye nawe akanyigura nzobumusubiza. Utabakirije yompi ubakirije yompi abayakiriye jewe nyene, nawe uwumfashe neza abafashe neza uwantumye. Uzimanye umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azotahira impera y'abahanuzi. Uzimanye intungane kuko ari intungane nawe azoronka impera y'intungane. Urya nawe azozimya inyota y'umwe muri abo bato bato naho coba igikombe cy'amazi asanzwe akakimuha kuko ari umwigishwa wanje. N'ivyo kwinda yababariye uwo ntazobura impera yiwe. Yezu ahejeje kwigisha, aheje gusigurira abigishwa biwe 12, avaho aja kwigisha no gusigurira mu bisagara vyaho. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iyi minsi turatanguye kuzirikana ubuhanuzi buzanana mu gitabo ca Isaya. Uyu munsi tugatangura kuzirikana amajambo twumvise akaze gose, ingene Imana yihaniza igihugu cayo kwiyorobeka imbere yayo, gusenga ariko atamutima usenga bafise, gushikana amashikanwa ariko atamutima ugororotse barondera imbere y'Imana, kuza kuyihendesha imigigwa y'ivya liturujia yabo, amasabamana yabo, ariko barimwe amadiri mabi y'ububeshi, y'ukurya umworo, y'ukwirengagiza abato bato. Ugasanga rero birabagora gufatanya neza ubuzima bwo mwisengero n'ubuzima bwo ngaho hanze. Ni ikintu gihambaye cyane kuko burya urupimo rw'ukungene umuntu asenga vy'ukuri neza Imana ntiruri bwa mbere mu bisabisho nyene, ruri mu buzima bwa misi yose. Ingene tugira igihagararo imbere y'umuntu wese biragaragaza n'ingene dusenga Imana muri twebwe. Ingene tugira igihagararo mu migenderanire dusangira n'abandi duhereye hariya ku muntu w'umworo biragaragaza igihagararo cacu imbere y'Imana. Ingene tugira igihagararo mu bintu bijanye n'ivy'ubutungane mu vya misi yose biragaragaza ingene dusenga Imana. Ingene twifata imbere y'amafaranga, imbere y'ibi vyose abantu tubonaye barahura umutima, ivyo vyose biragaragaza ingene umutima wacu umeze imbere y'Imana. Yezu ni wagira ati umuntu amenyekanira ku vyamwa vy'ubuzima bwiwe, ku vyamwa vy'ibikorwa vy'ubuzima bwiwe. Nakaryo keza rero kugira ngo umwe wese rimwe akareka ya majambo akamusuzuma, agaheza wenyene akishira mu kuri imbere y'Imana, kugira ngo ugusenga kwacu ntibituvyaremwo akamenyero ko gusanga turiko turamenyera inabi, mugabo kamenga twiyeza agatima mu bisabisho n'amasengesho. Mbere ugashobora gusanga
bamwe bagashobora no gusenga ibintu bikomeye bakigaragaza nk'abantu mbere bisonzesha gose, mugabo ugasanga barafise umutima w'ububisha, ugasanga barafise umutima w'amacakubiri, umutima w'akarenganyo, ukutagira ikibabagwe n'impuhwe ku bantu bato bato kandi batari kure yabo, bari hafi yabo. Ico ni ikintu gikomeye gose Imana iturabiramwo, kuko Imana twese yatwambitse ishusho yayo kandi turabana bayo. Nta kuntu twovuga ro kugira n'ijambo ry'Imana rivuga handi rikagira riti ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana utabona, utagira ikibabagwe, utagira impuhwe, utagira ikigongwe kuri mwene wanyu ubona ngaho, ntibikunda. Nico gituma Yesu tumwumva n'igihe ariko aravuga n'ibwirizwa rikomeye, afatanya urukundo rw'Imana n'urukundo rw'umuntu. Ntawe ushobora kugaragara yuko vy'ukuri asenga Imana atagira umwitwarariko wo kugaragaza urwo rukundo mu bandi, ariko kandi n'urukundo agerageza kugendera mu bandi rukaba koko ugwa voma ugwa kura mu Mana. Ayo majambo Isaya yayashikirije mu gihe cyari kigoye mu bwami bw'Isra nako mu bwami bwa Yuda, kuko niho yashikirije cyane ubutumwa, yerekana ingene bishobora gushika ugasanga n'abantu bahereza basenga Imana mbere bari imbere mu vy'Imana bashobora gutegwa n'udutima tubiri, kandi ukamenga barabijanisha nta nikibakomakoma. Mbere ugasanga umuntu iyo yamaze kukongatarira bene aho, iyo umukomakomye usanga ari umuntu agoye gose. Nkuko dora tubizirikana kenshi, hakubona mbere umukristu atacisuzuma, atakigaruka ku ijambo ryo guhinduka, hakubona umukozi wa Radio Maria, umubenevolo wa Radio Maria, umugenzi wa Radio Maria atagaruka ngo yisuzume imbere y'Imana, kandi asanzwe agira ati mbere akorera ubutumwa mwiradishira imbere ukumenyesha inkuru nziza no guhinduka kwa misi yose, wopfa umubona umupagani, wopfa umubona umupagani. Ntibivuga yuko umenga ugusenga kuguca kushoka kutugira aberanda, mugabo kudutwara muri iyo nzira, kudutuma tuguma dukabura. Paulo hanabwira Timote ati ngo kabure, umuntu atitwararitse kuguma akabura ugusenga kw'ubucuti bwiwe n'Imana, ngo arabe abukabuze amajambo rimwe rimwe akaze nkaya muhanuzi aducisha ko ijambo ry'Imana rishobora kuzana iwacu, aca asanga yarabaye umuntu ari mu bwiyorobetsi. Mbere mwumvise yuko ngo no guseruka imbere y'Imana, Imana ikamubona ikumva irushe no kumubona irushe. Hari ahantu abafarizayo bahora baza gutega imitego Yesu, ukaza wumva Yesu mu kubishura abanje kwiruhutsa akagira ati akiruhutsa, ukabona yuko ababaye kubona umuntu ibyo mukijije nivyo yatakariyemo. Icyo kintu kirababaza. Ni nko kubona nk'uwihaye Imana cyangwa umupatiri yabitakariyemo, none asigaje gukizwa ntiki. Nuko umuntu aca yemera iri jambo ry'Imana rikamusuzuma, rikamusunika, rikamukangura, rimwe rimwe mbere rigashobora no kumubabaza. Hari igihe tubabara ariko turiko turakira. Yesu turumvise ayandi majambo avuze mu nkuru nziza akomeye, akagira ati mbere jewe nazanywe n'intambara. Tugire Kristo. Iyi ntambara ni intambara kwama duhitamwo Yesu, kwama tugerageza kugwanya ubwiyorobetsi kugira ngo abariwe vy'ukuri
yumvikana, hajya tuvuga ngo ni muzima, yuko ari vivant, yuko ari muzima muri twebwe, ukumva ko ukubaho kwawe guteruwe n'igisharara n'urukundo umufitiye ku buryo umushyira imbere koko by'ukuri. Ubibonera hageze guhitamwo, burya umuntu ashyira imbere Yesu umubonera mu madecision yiwe, agashobora no gufata ingingo irengeye bimwe bya affinité, kuko agira ati ubwa mbere Yesu aninahazwe, ubwa mbere Yesu aninahazwe. Yesu akatwereka yuko iyo avuze gutya abagomba kutwumvisha ati n'Imana imbere yacu, akagira ati ntushobora gukuza, ntushobora kugereranya urukundo ugirira abi wawe ngo urushire urubangabanganye n'urukundo utegerezwa kumugirira, uca usanga utabakunze by'ukuri, kuko ntushobora kubakunda gusumbya uko we yabaremye akabacungura abakunda, ubakunda muri we. Ibi Matayo mu kuvyandika bica byibukiriza cya gihe baciyemwo muri ekleziya ya mbere, aho wasanga bategerezwa guhitamwo Yesu, kumukurikira canke ibigirwamana. N'uyu munsi birashika ugasanga mu muryango w'abavukana, abavyeyi n'abana, hariho nk'abamaze kumenya Yesu n'abandi bataramumenya, ugasanga ni intambara. Ego uwamenye Yesu ntariho kugira ngo atere intambara, ariko kandi ntashobora kwemera yuko bamukwega mu bintu byo mutuma ahakana Yesu, yiyambura Yesu, ugasanga kubera ibi na biriya by'ubucuti umenga arashize Yesu hasi kugira ngo anezereze abiwe. Birahambaye kuko hari igihe bishika ugasanga rimwe kuko abacu baba batarashobora kumenya neza Yesu Kristo, kandi ukumva yuko Yesu akumurikiye, akweretse ijambo rigororotse, n'ekleziya kwigisha byaherekeje ekleziya imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza, riguma rivyaraberanda, kagira uti mwebwe mutanguranye haraciye imyaka 40 suko ari mwebwe umenga murero murafise ingingo ihambaye gusumba iyi ngingo yaherekeje ekleziya ikavyaraberanda n'abandi imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Mwebwe mutanguye ejo bundi generation y'uyu munsi, ugwaruka g'uyu munsi. Yesu akagomba kutwereka yuko dutegerezwa ko amatuzirikana, tukamenya tuti tukarimbura, tukamenya tuti ngaha koko niwe ari ange, nta gufyinata. Suko Yesu ashaka, kuko ni Yesu kandi agaruka akatubwira ati dutegerezwa gukunda abacu, dutegerezwa gukunda abavyeyi, dutegerezwa gukunda abo tuvukana, ariko nkuko nabivuze nukubakunda muri we. Gushobora mbere guterura, kubazana, tugaterura ubucuti bwacu bw'amaraso n'abacu, tukabwinjiza mu bucuti bwa Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda, abacu tukabafasha kwakira Yesu. Kandi igihe batarashobora kwakira Yesu, kumura akagomba kugukwega usubire mu vya kera, gaheze ukagira utoya, nzoguma nteramiye umukama, nzoguma nteramiye umukama, namwe nteramiye igihe cyanyu, hazoza igihe muze, nzoguma imbere y'Imana kandi kubw'abanje, kubw'abacu batarashobora gushika kuri iyo ntambwe. Hubaka abayora mwese, urakuze, uri umuntu ashobora gufata ingingo yiwe, mwese cyaha mugende nabaronkeye umupfuma aje kubarasaga bakingire. Gaheze ukagira uti uri papa, uri mama, mugabo sintinya ivyo vyose bibateye ubwoba, kuko ndazumagarikiye. Ndazumagarikiye. Ari gihe bishika bihebe nivyo, gusaba rero mukama kugira ngo imisi yose ubwa mbere Mutima Mweranda yamatumurikira, kugira ngo
twumve neza, tubone neza ingingo dufata mu buzima bwacu yuko by'ukuri tuzishingira muri Yesu Kristo, zigatuma aninahazwa, agaragara neza, nubwo kumbure ho baciye mu gihe kigoye utegerezwa kwikorera umusaraba, tugashobora kumva tuti turi kumwe nawe. Si byo kwiyemera, si byo kwihambaza kugira ngo ntoke, oya, n'ubucuti nibanga dusangiye nawe, nikingenga mu mutima wanje, kandi nkumva yuko ariho handitswe ubuhigwe bwanje. Dusabe Yesu kugira ngo atwumvishe ingingo ziwe nk'izirimo ubuhigwe bwacu, ubuhigwe budahera. Rimwe rimwe bigashobora gusaba yuko umuntu yirengagiza ivyoroshe, ibiremvye, ivyumenga birabangutse, mugabo agira ati ngumije ibizohoraho, kugira ngo umutima wacu n'ubwenge bwacu bimenye gusobanura ibihoraho, ibyamaho, tuvyihambire ko muri we, kugira ngo n'ivyo biherana n'igihe bishobore gukizwa n'ububasha bw'inema yiwe. Amen.